Sali bakunzi ba Watch Top TV nizere ko meze neza aho muri hose nanje vraiment ndameze neza ndashimira Imana kuri micro muri kunyina na Himana Jamila ukipenda nitejaja full stop hama uri kuradufasha amaji n'amashusho ashobora kudushikira neza atangurane nimye ni MC Mango big up sana mtu wangu Romaje ko urandyohera sana cyane hama rero tugarusa mpiganiro cha love is love urukundo n'urukundo uno musi rero bash reka ndaninumire no musi gusa ko ndazi ibintu biza kuba biri on top cyane tugasore mu ganyo cha love is love urukundo n'urukundo twese urakunda kandi twese turafise imitima mu bisanzwe mu majambo make turakunda tugakundwa tukababaza tukababazwa hama rero reka tumvirize umwigeme wacu icyagiye tubwire uno musi reka tumwakire ntibagire ko subscribe like na comment ndabakunda cyane Sali uraho ndashimye urakomeye yego sheri cyambere kwanza wajosh merci hama ramusaba bakunzi ba Watch Top TV hello abakunzi ba Watch Top TV ndabaramukije aho muri hose mumeze neza so niko muravugana na Sharifa izina ryanje bakunda kumpamagara benshi ni Queen hama uno munsi nkaba naje kuganira namwe kandi abasaba yuko mwogira subscribe mwamukoze Sharifa tuguhamagaye mu ganyo cha love is love urukundo n'urukundo ndakubwiye yuko nshaka tuganye ibintu bya love is love bwa mbere kwanza wabyifashe mu gute so naravyakiriye neza sawa none wumvise love is love wumviki je numva urukundo nabindi ya Sharifa ndakubaze kwanza gato nimba atari banga wotubwira uri mu rukundo sawa urakoze cyane Sharifa dufise inkuru yacu abantu benshi baravuga ati urukundo ruhindura byinshi sivyo urukundo ruhindura byinshi n'umukobwa rero yakunze umuhungu w'umukinyi akunze umukinyi w'umupira amukunze barabagenzi kwanza hava yuko bagenda mu bintu by'urukundo barabagenzi hama birashikanye n'umukobwa nyine aratangura arakunda umukinyi mugabo abwiye umugenzi wiwe uratse ko bakobwa tuba dufite abagenzi ku ruhande bavuga ati jewe n'umugenzi wanje reka ndamugira ikintu ntiduhishanya amubwiye ambye ati jewe ujya rero umukinyi kana kagenda mukunda kandi nawe ndabona umenga arankunda kwanza nyene nawe ndabona umenga nyene turi kumye mu bisanzwe umugenzi we aratangura amubwira aza bakobwa ko tuba tumeze aramubwira ati wewe umukinyi abakinyi usanga bafise ingeso mbi abakinyi usanga bakunda abakobwa benshi abakinyi usanga basi mu bisanzwe ntibaguma hamwe abakinyi n'abantu batagira indero ibintu nk'ivyo ariko umukobwa akavuga ati jewe urukundo nkundi umuhungu je ndazi bizohinduka nyene basi nyene nzogerageza ndamuhindure nyene bigende ku murongo mugabo uwabajije wese uwagiye kubaza cyangwa wagiye guhanuza akamubya ati ntupime kundana n'ujya muhungu mu mwisho nyene bagumye nyene barakundana ariko nyene umukobwa bivanye n'impanuro ziwe azarahanura nyene umuhungu bayaga neza bameranye neza umuhungu aratinda arahinduka ibintu yarabandanje umupira we mugabo ingeso ziwe n'umuhungu vraiment arakubwira ati jewe ndashimira Imana cyane kuko Imana yampuje n'uyu mukobwa yarashoboye nyene kumpindura ikintu kinini cyane mu mutima wanje n'ingeso zanje arampindura wowe ari wewe rero birashise wambye yuko uri mu rukundo birashise ukunze umuhungu canke se umuhungu akora ikintu kanaka bakamuvuga yuko afise ingeso mbi bakamuvuga yuko basi nyene afise comportement ziri bizarre comportement zitari nziza mu bantu wewe kuri wewe wobandanye ukunda uyo muntu canke wohita umuhera so nje ku bwanje icyambere ndafise urukundo kandi rwinshi kandi kwanza sije nyene abakobwa twese dufite urukundo so urashobora gukundana n'umuntu afise ingeso mbi ukamuhindura bivanye n'ibikorwa umwereka ibintu mukorera izo ngeso akaziheba ku bwanje sinomuheba ahubwo no bandanya ngira courage nkamwereka ibintu bitandukanye bituma
ndamwiyegereza nawe anza hafi hama ndazi kwanje ndazi no muhindura ivyo bintu akabiheba hama tukabandanya dukundana. None bivanye n'abagenzi bawe canke umuryango ukakubwira ati umuntu ntagukwiriye wewe, bivanye n'amashure yawe, bivanye n'ukuntu warezwe, uyu muhungu ntagukwiriye, naho nyene wogo mubandanye mukunda canke ntabyo wokwemera bivanye n'umuryango cyane umuryango niho uba ufise ingorane nyinshi cyane? So ku muryango ntanakimwe ntwa kuko urukundo ni ikintu kikuzamwo, si ikintu ugenda gutora hajya. Urukundo rwamaze kuja murumva na nyina wa cyangwa se wawe murashobora gutukana mugashwana ku bintu nyene hene ivyo kubera urukundo rwamaze kuzamo. Ntiwovuga ngo ndaruzibire wapi nibikunda, nabwo uvuga ati basi njereka nzomare igihe kiniki atamukunzi mfise, numenye ingene vyagenze kuko umutima ntabuye urimwo nyene nawe wisanga wakunze umuntu. So nkanje ku muryango no bumvisha ko ndamukunda, hama banse kuvyumva sinobahata gusa noguma ndamukunda kuko nakundi nogira ndamukumva nyene noguma ndamukunda. Abagenzi nabo hariho bamwe usanga naho muba muri abagenzi bafise ikintu ko bararondera. Ushobora gukundana n'umuhungu ufise umugenzi w'umukobwa akazaraza kukubwira amajambo ngo numvishe ibi nibi ngo umuntu arakuvanga, kumbe nububeshi ubwire gusa kurabe ingene wifata hama kuko nawe ndazi aza kubikubwira afise impamvu. Hari igihe usanga bamushaka akagiza kukubwira ya majambo, nawe uri umuntu wumviriza amajambo y'abantu cyane tuvuga ati n'ubundi nibyo nyene uguma wumva amajambo menshi na wa mugenzi wawe ukacuvuga uyu ningena n'umugenzi wanje wa hafi, ni lazima bino bintu usanga ari ibyo ukaca umuheba. Umaze kumuheba mu minsi uzohurana n'akaba ari kumwe saa nyene barakundanye, urukundo rwarateye imbere hariya. Je nkuko bagenzi wowe tukambwira nkabifata nk'ibisanzwe kuko nje ndi umuntu kenshi yizera. Uje kumbwira ikintu ku mukunzi wanje ndamushikira nkabimubaza, ambwiye sivyo nta mpamvu yo kumuhata ngo uri kurampenda, wamaze kumbwira ko atari ibyo ndabyumva. None ni kihe kintu wohanura cyane abakobwa canke abahungu bumviriza amajambo yo ku ruhande mu rukundo rwabo, batazi kuvuga ati je ndize umukunzi wanje, ahubwo akaza kumviriza basi ibintu biri ku ruhande, ubabwiye iki? So abo cyambere mu rukundo habamo kwizerana, kumvikana. Sinumva imangene wowe uzi kuri mu rukundo vyaseriye ukagenda kumva amajambo hariya ikintu urumva wabyumvishije ntabyo wabonye nivyo wumvise ukacugira kuri ivyo. No, urabanza kwanza ugatohoza kuko urukundo ni rwa babiri. Ni wagana nkambwiye asherije n'umushiki mu bantu akakubwira ati sico, vyemere ko aba yabikubwiye abikuye ku mutima kandi azi ko ateka arakubesha. Gusa nibwo nyene rimwe na rimwe usanga mu rukundo harimwo nk'umuntu ugasanga wowe nivyo urimwo gukunda umuhungu, wowe ugasanga si hari arahandi. Rero ku bantu bumviriza amajambo y'abantu bashaka bovyihoza kuko icyambere mu rukundo no kwizerana, ukizera wo mukundanye. Amajambo y'ahandi hakuyumva uzokumereka idakintu wowe nyene wiboneye n'amaso yawe, kandi basi n'umukunzi wawe akamufatira mu ikosa akaryemera, nawe utahura wumve yuko atakubeshe. Umuntu yamaze kwemera ikosa nta kundi wobigenza, uramwumva. Ku bantu rero mwumva amajambo y'abantu uzi kuri mu rukundo ushaka wovyoza kuko nakamaro k'urukundo ni ukwizerana. Umuntu umwizeye so nta bindi bikurikira, umva umwizera. Nibwo woza wumva amajambo ngo basi akaroro gatuma abakunzi hagati yabo batandukana. Nk'ubu dufate wumvishije ngo sheri wawe ngo namubonye ngo ahantu ngo kumwe n'umutipe ngo bagiye ngo mu hoteli nini ngo hanana. Ibyo bintu kenshi ubyumvishije ntushobora kwihangana, wenyine wumva ko ari byo ugatiya aho nyine nakundi yamaze kunca inyuma, kumbe ariko usanga basi abayigiye no gutembera cyangwa byane nakunda kubwira ugasanga hari umuntu amyifuza ariko ararondera inzira
kugira uvemo nawe yinjire. Rero nk'ibyo urashobora kugira iki kumubaza akwemereye basi urihangana kuko nyine nakundi wo bigenza abyanse mutahure nyine abayabyanse mbanye nibatari ibyo. None Sharifa watubwiye uri mu rukundo none byarashise urababazwa mu rukundo? Byarashise. Icambere kwanza pole hama nimba atari banga canke nimba ataco bigutwaye kutubwira kudusangiza inkuru yawe wotubwira tukagira ico tukuhanuye n'abandi bantu bakora dukurikirana bakavuga ati iyo mukobwa nyene ivyo bintu birabaho yihangane bimeruko nimba atari banga mugabo. So sibanga kuko ndazi sijeje nyene nababajwe ni benshi bababajwe sijeje nyene. So narakundanye n'umuhungu nyene turi muri love je nkabona umuhungu umenga arankunda kumbe wowe ntankunda ko hari ibintu ushobora gukora kerekanye n'umuntu ko umukunda nawe ugasanga kwanza rimwe na rimwe ibyo bikunda gushikiyo ariko bwa mbere winjiye muri love kuko ubushasha urukundo rero urumva wabaye nyene nk'umusazi. Rero uhuye n'umuhungu nyene ibyisi byamurambiye ewana ugasanga sibyo arimo wowe uzokwicuza mu nyuma nyene yamaze kugwemukira. So twarakundanye jene nkabona umenga nibyo arimo kumbe wapi kuko urazi umuntu iyo mukundanye novuga nta kintu ushobora kumwimuga ishoboye nta kintu ushobora kumukorera ugishoboye. Rimwe na rimwe hari ibintu hari amaserivisi muri love akunda kubaho ukayakorera umuntu wowe ukabikora uvuga ati ndikunda bikorera umukunzi kumbe ujye uri kurabikorera wewe ni afite ikintu agushaka ko amaze gukironka wumva acyayigira wowe kadusigara nyine sigarura rira yagiye. So nyene yarambabaje naramukunda gusa wowe ntiyankunda je nashobora kumwandikira mu gitondo bebe waraye neza akanyishura ego nyene yikurayo nkavuga ati wasanga basi ari afisi harakageragene nko ku kazi mwaca nkawuka sesta nkamubaza be wafunguye akanyishura nyene basi urazi umuntu mwandikiye message uyimwandikiye saa 6 aje kushwa saa 9 saa 8 ngaho unaho uvuga ngo mawe ngo ari mu kazi sinumvinge naho uri mu kazi urashobora gufata umwanya ukavugana n'umukunzi wawe nijoro be wiwe gute umeze neza acambye ati narushe nshaka kuryama nagiye kuba n'abandi nyine yaje ngo ati basi ryama na yejo mu gitondo nkamvugisha wapi ndatangwa nyene kubona ko si hari nyene naheneye nanje cyanangura kuja ndapunguza buke. So umwishure none amubaza be je nawe avuga turakundanye cyane ambwiye ati ndibaza ibyo sivyo uri kurambaza nawe ndazura kuzura bibona nyine bona je nawe dukundanye nibaza basi wasanga namushavuje ariko se nakoze akanyishura nkuko ndicisha bugufi ndamuhendahenda nyine mbona sivyo arimo. So ndataha nyene nashavuze ndavuga reka sinamuvugisha nsanga namubaje ko namyinginze akanka kunyumva reka mbasi mbanze ndamureke. Mu gitondo nka saa 4 yarambajije ndi muhira ngo tubonane nanje ndagenda icyo yankoreye narakibonye kandi sinze kandi akibagiye basi yari kumbwiza ukuri akambwiye jewe sindagukeneye usa ndazi nawe hari arabizi kandi ndazi nawe binazobibona gusa yarakoze ariko nyene nakundi narihanganye. So urazi kubukunda umuntu waramufiriye umwisho n'umwisho ukabona araje agezanye n'undi mudemu akakubwira ati jewe ibyabaye hagati yanje nawe ubyibagire je nawe twarahejeje sinagukunda nta na gato ibyo wankoreye warakoze ubu nkunduye. So narabuze icyo mvuga yenda byakiruka yamvuga ati
yaje azananye n'undi mukobwa yarampamagaye be uri hehe ndi muhira ngo aha naha ndagenda basi nubwo yanteye nka surprise ntabyo narinzi aje kumbwira amajambo naje mbona umukobwa avuye yava ambwira ati si wowe ugezeho niwihangane nyene nta kibazo sinoza kuguhata ngo nkunde ku nguvu utanshaka genda wibandanyirize n'uyo guhera icyo gihe naciye niga kugira iki gukunda umuntu buke apana kumukunda wese uko icyo gihe narababaye ndumva gahinda nyene numva umenga kwino si urana isi kari nini ariko icyo gihe nayibona nk'akantu kangana uko mvuga ati sinzosubira gukunda umuntu ndamwihe wese gusa byarananiye so hari igihe ushobora kugira iki kwinjira mu rukundo kandi ukavuga ati nirengagiza ibyambayeko kaca usanga rero uwo muntu muri kumwe aje akwereka urukundo rumwe rwa hatari nyine nawe kaca bikunanira kwifata avuga ati nibwo rimwe na rimwe uba warihaye imyanzuro uvuga ati sinzosubira gukunda cyane sinzosubira kwereka umuntu mukunda nyine bimwe bya danje gusa nyine hari umuntu muhura akakwereka urukundo rwaseriye nawe ukaca ugira iki umwerekana ngo undi rwose wari wabise rwose ukaramushyirira ngaho none ndakubaze gato byari ikintu kimwe ariko ndatahura neza umva mwarakundanye n'uyo muhungu kwanza pole sivyo ihangane bibaho ni ibintu bishika mwarakundanye n'uyo muhungu byari ikintu kimwe nshaka kumenya umva uyo muhungu niwe yatangiye kugupropose canke ni wabikoze niwe yantanguye umva mu sanzo ntiyagukunda byari bishobisho ariko umuhungu akunda umukobwa amuravye avuga ati ujya mukobwa ni mwiza atabanje kwanza kuvuga ati ngira nkunda umuntu kubera ko ndamukunze ariko uraba gusa mu maso akarabitaye iki ibintu nk'ibyo none byarashitse nyene urababazwa ubu kandi uri mu rukundo ubu n'uyo muntu muri kumwe mu rukundo bimeze gute kugira nyine n'abandi bantu bariko baturaba bavuga ati ebana ibintu bini hatari canke ibintu bimeze neza canke uyu mukobwa vyaramushikiye nibisanzwe canke abantu bari mu rukundo bashaka kwifata uko bifata uko ubu n'uyo muntu uhungu muri mu rukundo bimeranye gute inkuru yanyimeze gute so inkuru yacu ni nziza sana kuko hari igihe ushobora gukunda cyangwa ugakundwa so benshi bamye ngaha bamenyereye gukundana n'umuntu basi bagiye starehe wumve Sharifa akundana naka uzura byumva gusa nkuko nyine wiryohere bamenye nyene ngo nkundana nakana hariho n'undi aza gukunda avuga ati jewe n'umukobwa ndamufise ku mugambi urukundo rwanje nawe rumeze neza vraiment hari igihe mvuga ati Imana yaramfashije yampaye ikintu nari nashatse kuva kera so ashobora gukundana n'umuntu kugira gusa bumve yuko ukundanye na naka bakumve gusa kwizina muze murasohoka mugendana nayo ikibiki gusa nubwo biruko rimwe na rimwe ndazi umuntu ntaguma muri starehe gushika ahazofie ashobora kuvuga ati buharagize nanje aho nkora ikintu kizoma amahoro mu buzima bwanje bwose kavuga ati ubu kimba narakundanye himba ari ubugaba nagize ubu byose byaraheze ubushaka kugira iki gukora ikintu kimwe so jewe kubwanje ubu kubana nego narakundanye narababajwe byaraheze narariye starehe naragize iki gusubaho ngeze ndumva basi nanje ko noronka uwo wanje tukubakana akambera papa w'abana so niwo turi kumwe ubu muri love ndazi nivyarimwo kimba atambesha nawe nyene nivyarimwo vraiment ahubwo Imana idufashe nyene tworohereze ntari nza kuvuga ati nyene tuje hirya no hino canke ngo turambira abantu bariko baraturaba ni keke no wohanura abantu bari mu rukundo kuko hari abantu bakundanye canke umukobwa akundanye n'umuhungu hari umukobwa bashaka urukundo rwiwe ruje en public
bambara ibisa bifotoze abantu basi carte nzima imenya ati je nkunda na kanaka canke saha numba canke abagenzi banje bose bamenye ko ndi mu rukundo na kanaka. Burya ikintu kimwe tutaramenya twebwe abakobwa gukundana n'umuhungu canke umuhungu ukundana n'umukobwa mukabishira en public. Ico kintu sinumva yuko ari cyo kintu cyotuma ngo umuntu ubona ko agukunda cyane. Naho bavuga ati ngo gukunda umuntu ngo bisaba bigaragaze, egura shaka kubigaragaza mugabo apana mu rugero runini cyane. Hari ingorane ziriko ziraba cyane mu bahungu n'abakobwa bariko barakundana, ugasanga bari fotoje barapublier Facebook, WhatsApp, iki amastata dahera, iki amajambo menshi mu ibarabara, ugasanga bameze neza. Gusa umunsi rero batangiye kuvuga ati nyene basi umwe arahazondi canke birarangiye, kwasanga ingorane cyane cyane ziri kuri wa muntu agira iki yakunda cyane uwundi. Burya umuntu agukunda cyane burya biragoye cyane kugira cyaro nkundi umuntu akundana nawe. Ariko urya muntu yaguhemukiye ni usanga biroroshe cyane kugira abwo wowe nyine usanga mu muhebanye no musi mu ndwi zarafise uwundi. Uwo hanurikira abandi abo bakobwa biyumvira yuko gukundana n'umuntu ari gushira en public canke kuvuga nyene babigaragaze mu bantu. So abo bakobwa icyo no bahantu basikini naje mu rukundo azikagiye mu rukundo apana kugira iki kwiyamamaza. So twese turazi urukundo rurabaho kandi turazi abantu bose barakundanye. Sinumva rengene ufata ngo uri kora postinga ngo umushero wawe ngo uri kuragira ibiki ngo bwa tubamenye. Kuba mukundana nimwe bw'inyene murakundana turabizi ko mukundana. Nta mpamvu yo kuza kuyerekana myerekana mu bantu ko twese turakunzwe. Injira mu rukundo uzi ko winjiye mu rukundo apana kugira iki kwemeza abantu. Aho rego uri kuremeza abantu. Rero ntibatwemeze ntidushaka ko batwemeza kuko natwe turazi turakunzwe kandi dushaka kwamamaza abasheri bacu. No, injira mu rukundo uvuga ati handi mu rukundo kandi ugende mu rukundo uvuga ati aha naho ndi mu rukundo fisi ikintu ndikunda shika ko ciza. Apana ni hamwe umuzo kwambara ibisa muje mwibarabara umupostinge umugire gute mu misi muce muhebana aguhebe. So uzotanga kumva abantu twerekere yama stati by'abantu wamugira ubu byagiye usanga uri kurababara uri kuricuza kiyona reka kubigira basi tugakunda. Urumva basi nico gihe utangura kwicuza kandi kwicuza ni bibi. Mwinjire mu rukundo muzi ko mwinjiye mu rukundo apana kugenda kwiyamamaza. Twese turazi ko mukundana kandi kwinosi hari urukundo twese turakundanye. Sinzi rengene mwiyamamaza kugira tubamenye kandi tubizi. Ni mwivyihoze mwicare muturiye n'abasheri banyu mukundane hama mpange ibizo bateza imbere. Bakunzi ba Watch Top TV ndibaza ikiganiro cyacu Love is Love giherera hanyine. Hari byinshi watahuyemwo, hari byinshi wamenyemwo, hari byinshi utaruzi n'ibindi wamawumva gusa urumva ko bibaho. Nukuri ko Imana basabye nimwagire ko subscribe, like na comments, hama commentaire nimba ari ikintu ushaka kuvuga kuri ibintu dukoze no musi ushire ko uvuga kanjabo kamwe gusa hama ucurondeka ati Love is Love respect. Ndabakunda cyane cyane gose cyane. Bye bye.